Haleluya. Mfise ikibazo rero gitoyi imbere ko dutangura. Naje kinjemwo ubunyene. Numva no cibaza hama nkaca ndakikubaza nawe. Ibaze ubunyene mu mutima wawe no mu bwenge bwawe. Hamwe Yesu yoza gutora umugeni. Uno munsi nyene. Wibaze dufate nko mu masaha abiri aheze yaba yaje byari ko bimeze gute? Wari kuba wagiye, wari kuba wasigaye? Hama yoza ubunyene yoza nko mu isaha imbere imwe gusa iri imbere. Ico ni kibazo buri muntu ashobora kwibaza. Numvise ndacibaje mpagaze ngaha birantangaza igituma ndacibajije. Kinje mu mutima ico kibazo. Numva rero sinokigumya. Nawe nokikubaza. Kandi atari jewe ndakikubajije kuko nanje si jewe nacibajije. Shaka ko ukibaza umutima wawe. Wibaze. Mbe vyogenda gute? Mbe vyari kuba vyagenze gute? Hamwe mu masaha abiri canke mu masaha makeyi ari nyuma yari kuba yaje gutwara ishengero. Vyari kuba vyagenze gute kuri wewe? Wapi? Ukumva ico kintu kitaza mu mutima wawe udashobora kucibaza. Sibyo. Wizereye ubusa. Bwana Yesu asifiwe. Naya materano tugira sayi nayubusa. Burya ntiduterana kubera tubishaka. Kandi kubera tuvyifuzamo. Haleluya. No kubera tubisabwa. Turabisabwa kandi wabidusavye no kwazi ko bitugirira akamaro. Ego ico kintu utacibaza urashaka kubagana n'amateraniro ukabona ko umengo n'amateraniro asanzwe. Umengo wahejeje umwanya gusa. Umengo watakaje umwanya. Sibyo. Ariko ugize ijisho ry'Imana, ugize ijisho ukagira n'ivyiyumviro n'umutima wabigusavye. Ugerageza kurondera rero ikinyegejemo. Kubera iki? Asaba ahubwo uko wa munsi wegereza. Uko cagihe cegereza. Kubera iki ansaba ko nongereza guterana? Ikintu cyo guterana abana b'Imana si ikintu gisanzwe, si n'ikintu dushobora gifata ibisanzwe kubera twabikuriyemo, kubera tubizi, kubera hari organisation ngira y'amashengero canke aho winjirira hari organisation bakavuga kwa Mungu, kwa kabiri, kwa kane, kwa bana b'Imana hari gituma. Ntiduterana kubera ari organisation y'ishengero, ntiduterana kubera tuvyiyumvamwo, ntituterana kubera tubishatse, ariko duterana kubera uwaducunguye abidusaba. Bwana Yesu asifiwe. Nawe rero ntabidusaba kubusa, nuko azi ko hari kinyegejemo. Arazi ko hari inyungu. Arazi yuko hari inyungu. Ubikora wese kubera yumviye. Ubikora wese kubera yumviye iryo jwi, yumviye ico cifuzo c'uwamucunguye. Bwana Yesu asifiwe. Uyo impera y'uguterana azoyiroha kandi si yisanzwe. Iyo mpera si yisanzwe n'ukuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari jambo rinjemwo sinzi ko tworisoma. Reka dusome muri Tito twumve. Tito igice ca kabiri ndibaza. Ngira niho riri ngira niho ryo bari ntavyo nateguye mugabo numvise rinjemwo kugira ngo kubera ico kintu twatuvuze cyo guterana. Iryo jambo numva rice rinzamwo. Tito igice ni ca kabiri. Duhere ku murongo wa mbere uno munsi sinzi udufasha gusoma. Mudufashe ufise mikuru adufashe gusoma. Tito igice ca kabiri.
usome ngira ngo Tito igice cya kabiri havuga ngo uko umukristo akwiye kumera ariko weho uvuge ibihwanye na kwa kwigisha kuzima ego bwira abatama boye kurenza urugero babe inyankamugayo badahugumba babe abahangaye mu kwizera no mu rukundo no mu kwihangana n'abatamakazi nyene ubabwire bagende nk'uko bibereye abera batarementaniriza abandi batanohogwa imitima na vino nyinshi bigisha ivyiza kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo no kudahugumba no kwirinda ubweruzi no kubaka ingo zabo no kuba inda nziza bagororokere abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ntiritukwe n'imisore nuko ubahanure ntibahugumbe nawe ubwawe wiyerekane muri byose nk'icitegererezo cy'ibikorwa byiza ugira ukwigisha kudatosekaye ubinyankamugayo ugira ijambo rizima ritogawa kugira ngo umuntu ari mu ruhande rw'abansi amaramare abuze ikibi yotuvuga hanura abagurano bagororokere ba shebuja babahimbare muri byose ataguharira badakorakora ariko berekane ukuyoboka kwiza kose kugira ngo muri byose basharize ibyigishwa by'Imana umukiza wacu amen. dukomere amashyi ijambo ry'Imana. Iri jambo ryanditswe ku bwanje no ku bwawe ariko turushishikare bandanya ku murongo w'11 iryo ndiko ndarondera ari ku murongo w'13 ariko bandanya usome kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza yego butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza ivy'isi bikatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe cya none twitega ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Haleluya. Umurongo w'13 uravuze ngo twitega ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Tuvuge tuti amina. Bwana Yesu asifiwe. Murabona uwo munsi azwara umunsi sinzi ngina avuga mu gifaransa sinzi ko muri office Biblia mu gifaransa akadusomera uwo murongo w'13 ngene uvuga Tito igice ca kabiri umurongo w'13 sinzi ngene uba uvuga uba afise Biblia y'igifaransa yodufasha Tito igice ni ca kabiri en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. Wow, bienheureuse espérance. Très bien. Bwana Yesu asifiwe. Murumva uwo munsi wa munsi Yesu azoza aje gutwara abiwe. Aje gutwara umugeni wiwe. Awise wewe Paulo awise ngo se subira mu iki bienheureuse espérance. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. Bandanya. La révélation de la gloire de Jésus-Christ. Yes. Notre grand Dieu et Sauveur. Igihe Yesu azohishurwa aje gutora umugeni wiwe. Uyu wewe Paulo yawise ngo numunsi wiki. Ni ivyizigiro espérance bienheureuse espérance numunsi twebwe twabwirizwa kurindirana tugize gute nigishika kandi dufise espérance iri tunezerewe numunsi w'umunezero numunsi w'amahoro c'est une bienheureuse espérance turavyizigiye kandi turabirindiriye dufise espérance yuko uwo munsi uzoba kandi numunsi w'umunezero c'est une bienheureuse espérance igihe Yesu azohishurwa aje gutora uwiwe. Murumva Paulo ngene yawise nico gituma nabwira ngo iyo duteranye bana b'Imana si ikintu c'ubusa
iyo duteranye ntiduterana kubera tuvyiyumvamo cyangwa kubera organisation ya eglise. Dushobora gusuzugura iyi minsi yo guterana, ariko reka ndababwiza ukuri, ntiduterana kubera tubishaka cyangwa duterana kubera twanuse umwanya cyangwa tuvyiyumvamo cyangwa kubera reka ndababwiza ukuri, duterana kubera ari ukumvira uwaducunguye adusaba yuko uko uwo munsi wa bienheureuse hazohishurirwa la bienheureuse espérance, ari wo guhishurwa kwa Kristo aza gutora umugeni wiwe. Uwo munsi tukiwurindiriye adusaba ngo twongereza ahubwo iminsi yo guterana, ko yavuze ngo uko wa munsi wegereza ngo namwe mwongereze iminsi yo kugira gute yo guterana. Kubera iki yabidusavye? Nuko hanyegeje mu kintu gikomeye. Hari abantu by'ukuri babikora, iyo bikora wumvira, iyo bikora guterana ugabikora wumvira by'ukuri ico ijambo ry'Imana risaba. Reka nakubwiza ukuri, uzokuramo umunezero, uzokuramo umunezero utigeze wumva ngaha mwisi. Murifuza umunezero? Reka ngoma ndabibasabe, ndanabakonseye bana b'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Iri banga tworihishurirwa twese, twoterana atari uko hari organisation, twoterana atari uko tuvyumvamo cyangwa dufise imyanya, ariko twoterana kubera abana b'Imana. Haleluya! Turiko turumvira uwatucunguye, atwifuriza neza, aradukunda, ashaka ineza kuri twebwe, aragukunda, ashaka kuzonezerwa, aragukunda, ashaka yuko iyo espérance heureuse, uwo munsi wiki w'ibyishimo kunezerwa, uwo munsi arashaka ngo uzowushikeko. Nico gituma abwira ngo ahubwo ongereza umwanya wo guterana. Murabahigwe ababikora mwebwe kubera mwumvira, ahubwo mwongerereze. Nanje ndababwiye nkawe, mwongerereze iminsi yo guterana. Ndazi yuko one day uwo munsi umunezero muzowuronkako, umunezero yatubikiye uwo munsi. Bienheureuse espérance, une bienheureuse espérance. La journée, le jour, l'heure, la date, seconde, Kristo azoza kuntwara, Kristo azoza kutwara. C'est une bienheureuse espérance. Bienheureuse espérance. Mwumve ibyishimo Paulo yaravuze, mwumve expression yakoresha kugira avuga uwo mwanya, kugira avuga uwo munsi. Haleluya! Uwo nawe ndawukwifurije bana b'Imana, ndawukwifurije duhora duterana, twongereze, kandi nitwaza ntitwumve ko twatakaje umwanya, ahubwo twumve ko turiko turumvira ijambo ry'Imana. Hahiri wumvira usumvya n'utanga ibimazi. Imana ibaha umugisha. Abashoboye guterana mwikomera amashi menshi, abateranye murondera Yesu Kristo, abateranye muza kurondera Yesu Kristo, mumwongera amashi, mumwongera amashi, mumwongera amashi. Arayakwiriye, atubikiye vyiza cyane tutigeze tumva, tutigeze tubona. Murabahigwe. Ndabifurije ngo mukura amaso rero kuri ibi mubona, muyashire kuri ivyo mubikiwe, kuri ivyo mubikiwe. Uwo munsi wonyene n'umunsi w'umunezero, uwo munsi wonyene n'umunsi w'umunezero. Hanyuma aho tuzoba tugiye hazo hanyegeje iki? Furaha, juu ya furaha, umunezero hejuru y'umunezero. Bwana Yesu asifiwe. Agihomboye mawundi kijuju, ndiko ndakubwira ibi, ndakwifurije vyiza, kandi ndakwifurije ko uwo munsi wewe utazosigara ngaha mwisi. Muvuge muti amina. Reka rero twige, mwebwe abashoboye kuza ngaha, dushishikare twiga. Nibaza ko ivyo turiko turiga benshi mwavyumvise, benshi muvyibuka inyigisho turimo, kandi ndavuga ngo murabahigwe mwebwe muriko muriga aya majambo, kuko kubwanje jewe iyo mpwemu yarabinganiriza bituma nguma niteguye, byongereza niteguye. Niyo majambo shaka twiga uno munsi, kandi shaka dushishikare ku nyigisho twari twarize. Abo turi kumwe, abo twari kumwe, muvuge muti amina. Abifuza ko tubandanya muvuge muti amina. Abanezerewe muvuge muti amina. Mufunze isura jewe simbandanya. Abanezerewe muvuge muti amina. Abanezerewe muvuge muti amina. Bwira umucanyo uti bon appétit. Tugiye gufungura ifunguro idukomeza mu buryo bw'impwemu, idutuma dushishikara kwitegura. Haleluya. Abamaze kurya ivyo kurya muvuge muti amina. Ivyo kurya vy'umubiri, abamaze kurya ivyo kurya muvuge muti amina. Abamaze kurya ivyo kurya bibishe muvuge muti amina ntacu. Byose bifataniza hamwe. Bwana Yesu asifiwe.
Amaze kurya ibiryoshe muvuge muti amina. Abifuza n'ibiryoshe muvuge muti amina. Ninde amaze kwicara ahantu ukicara urindiriye uzi yuko mu mwanya bahava bagusereva ivyo kurya biryoshe kandi ukunda. Dufate wagiye n'ahantu ukagira komande mugabo ukagira komande y'ikintu ukunda. Ukaburindiriye muri ya minota mugabo kumva n'akamoto kariko karaza gakubita. Bwana Yesu asifiwe. Uhora wumva gute mutima? Ubunezerewe ububihiwe. Ubunezerewe. Nivyo? Bwana Yesu asifiwe. Abanezerwa iyo bagomba kurya ijambo ry'Imana muvuge muti amina. Ni bande banezerwa vy'ukuri? Kuko ijambo ry'Imana riduhereza ubuzima buzokwamaho. Ariko ibi vyo kurya vy'umubiri vyovyo birakomeza uyu mubiri bikawugira neza ukaronka freshere. Ariko uzoherukira hehe? Chakula bora, ka make-up kamuzuri, mavazi ya bien, umubiri ukawugirira neza mugabo uzoherukira hehe? Ko mutavyemera hehe? Abavyemera mugire gutya. Turawuryamika, tukawugaburira, tukawuruhura, tukawugirira vyose mugabo iherezo ni hehe? Yego, uyu. Kiretse Yesu agarutse. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni agaruka naho tukiriho tukiri bazima, uwo mubiri ntuzohonyora hehe? Ntuzohonyora mu ijuru ngo tuzobaza kugira gute? Guhindurwa dushushanywe nawe twambara umubiri udapfa, twambare wa mubiri uzokwamaho ibihe bidashira muvuge muti amina. Wa mubiri uzoba wabeshejweho nuko turya ivyo kurya byigira gute? Yaravuze ngo tuvuka, Petero niwe yabivuze ngo tuvyagwa ubwa kabiri, tuvyawe niki? Ngo ni imbuto itabora. Iyo mbuto cayivuga ngo ni iki? Ngo ni ijambo ry'Imana. Iyo mbuto itabora iyo tuyiriye ikaba muri twebwe iduhereza kutabora, iduhereza umubiri utabora, iduhereza muri twebwe wa muntu wa kabiri azokwamaho ibihe bidashi. Ego, Bwana Yesu asifiwe. Muvyumve bantu b'Imana musabye Abikorino 15 nivyo batubwira ngo yamara niba mwambaye umubiri w'inyama n'amaraso ubora upfa uja mwinyo uzosubira mu nkungugu, mumenye ko hariho n'umubiri w'iki w'imwemu utabora. Ivyo ni ijambo ry'Imana tubwira mu Bikorino 15. Uwo mubiri utangura ryari? Iri banga rero dashaka turimenye vy'ukuri. Uyu mubiri utangura uno munsi. Uko utangura imfungurwa z'imwemu. Hari ijambo shaka tuzokwiga mu minsi ariko no musajye twiga. Ijambo Yesu yavuze muri Yohani 6:63 ababwira ngo aya majambo ndababwira niyo mwemu. Ijambo rizoba ryitwa ngo ijambo ry'Imana ni mwemu. Amajambo y'Imana ni mwemu. Ni mwemu sumubiri. Ijambo ry'Imana riturijya kugira ngo rikomeze uyu mubiri. Ijambo ry'Imana riturijya kugira ngo rigirire neza umubiri haba namba w'inyama n'amaraso. Ariko ijambo ry'Imana turijya kugira ngo tuvuke ubwa kabiri hanyuma haleluya uwavutse ubwa kabiri ashishikare gukura nawe akomere agira ubuzima bwiza asayangane ase neza. Bwana Yesu asifiwe. Imbere y'Imana ubufise freshere. Hari abantu bafise freshere z'uyu mubiri nyama n'amaraso ariko imbere y'Imana baragize gute? Bagwaye kwashi, bagwaye ibihurushi, barapfuye ahubwo Imana ikuravye. Niba bandi Yesu yavuze ngo nimureka bapfuye bahambe. Yes. Imibiri yabo bari bameze neza ariko indani Imana ibaravye mu jisho ry'Imana yababona ko bagize gute? Bapfuye. Dushobora kugenda twambaye umubiri abantu batubonye babona ko turi abantu bazima twambariye na Kristo n'waskofu twambaye nk'abakristo tugenda dutambuka neza dushira amashengero twogenda n'amabibiriya gutya abantu bakatubona bakatubona turi abantu bazima mugabo indani twaragize gute? Twarapfuye mu maso y'Imana. Yego bibaho. Tugabe nitube muri abo. Dusuzume buri munsi tube muri abo. Reka rero tubandanye inyigisho twariko turiga abahagaze neza biteguriye ukuza ku mwami Yesu muvuge muti amina. Anatanda turarindiriye ngo twihanganye turindiriye ngo uwo munsi w'umunezero. Abawurindiranye umunezero muvuge muti amina. Mwaje ngakubera uwo munsi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko wa munsi wegereza ngo namwe mwongereze imisi guterana. Ngo kandi ngo nimwaterana ngo bazoba bateranye ku bwa Yesu
ngo abazoba bateranye bose ngo mu izina rya Yesu ngo barondera Yesu ngo nawe azoba ari kumwe nabo. Reka mvuge nti uwateranye no musi arondera Kristo, ntugire gukekeranya mutima, ntugire gushidikanya mutima. Turibura musaba ngo Yesu bane nanje, Yesu ungenderere. Oya, Yesu yarabitwemeye, ni inshingano yihaye, ni devoir yihaye mu mutima wawe. Nimba ari waje kurondera byukuri, Yesu aza kubana nawe kandi urigendana na Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ntaguma ari kwa kundi, no mu maso y'Imana agira faveri y'Imana, yitwa umukiranutsi, kandi yari karagenda ayoborwa na mpwemu yera, kandi uwo niwe yera, kandi uwo niwe yavugiye ngo nimwame murondera ukwera nkuko nanje nduwera, kandi nkuko so wanyu wo mwijuru aruwera. Abo rero nibo barindiranye umunsi w'igishika, bawurindiranye igishika, barindiranye umunsi w'umunezero, bakawurandiranye igishika. Naco gituma twaje ngaho no musi ivyo nagira ndabibutse, nta kindi catuzanye. Twateranye ku bwa Kristo, twateranye ku bwa Kristo, twateranye ku bwa Kristo. Baza umutima wawe ko waroje kurondera Kristo by'ukuri. Twateranye ku bwa Kristo. Nivyo abateranye ku bwa Kristo mvuge muti amena. Nivyo wateranye ku bwa Kristo by'ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Reka rero tumufungure. Kristo niwe ijambo, niwe yahinduye ijambo. Twariko turiga iki gitabo, kandi reka nsubire ndababwira ngo muri abahigwe mwebwe muri ko murakurikirana izi nyigisho kweli, kuko izi nyigisho jewe ubwanje nabwiye ngo zifasha kwitegura cyane, zongereza volume yo kwitegura, zinyongereza muri jewe ishaka ryo kwitegura. Twariko twiga igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, kitwigisha by'ukuri ibice bitatu nkuko Yesu yabigabuye wenyene. Mu gice cya mbere twarabonye ko yakigabuye avuga ati igitabo igice cya mbere, no kuvuga ngo muri chapitre ya mbere igice cya mbere yavuze ngo ariko arivuga wenyene, byavuga ngo abwira Yohane ngo Yohane andika ivyo wewe ugize gute, ivyo wabonye, ce que tu as vu, wandike. Rero Yohane yanditse dusanga mu gice cya mbere, kuko twasanze igitabo gigabuye mu bihimba bitatu. Igice cya mbere gikozwe n'igice cya mbere nyene, chapitre ya mbere ikozwe n'igice cya mbere cy'igitabo. Igice cya kabiri gikozwe na chapitre ya kabiri na chapitre ya gatatu. Bwana Yesu asifiwe. Ndakunda abantu bakunda ijambo ry'Imana, bakunda no kwiga. Muri abahigwe muvuge muti amira, mwikomera amashi cyane. Nzobabwira igituma mvuze iri jambo. Igice cya kabiri kikaba gikozwe naco na chapitre ya kabiri ni ya gatatu, no kuvuga ngo igice cya kabiri ni cya gatatu. Hanyuma igice cya gatatu c'iki gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana kikaba gikozwe na chapitre canke gihimba igice cya kane gushika 22. Ivyo nivyo bihimba bitatu bikoze igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Ivyahishuriwe Yohana bikozwe n'ibitabo 22, ariko ivyo bitabo 22 bigabuwemwo ibihimba bitatu. Mugabo ivyo bihimba bitatu si Yohana yabikoze, ni Yesu yavyivugiye. Tubimenya ko ari bihimba bitatu kubera Yesu niwe yavyivugiye, ariko arabwira Yohana ingene aza kwandika ico gitabo. Amubwira ngo candike uhereye igice cya mbere ivyo ubonye, igice cya kabiri ibihari, n'ica gatatu ibihari. Igice cya gatatu gikozwe na chapitre ya kane gushika ya 22 ushiremwo ibizoba, ibizobwirizwa gushika, niko yavuze, ibizobwirizwa gushika. Rero twebwe natwe tuvuga tuti igitabo kubera iki tutagisoma? Dusanga tukiyo gisoma kivuga resume y'ubuzima bw'Imana. Mumbabarire ndabisubire mu gatoyi umunota umwe cyangwa iminota ibiri. Iki gitabo twasanze kivuga ubuzima bwose Imana yahebeye isi n'umwana w'umuntu amayinga indwi. Kubasomyi b'ijambo ry'Imana, murazi ko Imana yaremye mu minsi indwi, ni ukuvuga ngo iyinga rimwe, une semaine Imana irarema. Hanyuma ihejeje kurema muri iyo minsi indwi icishiraho iyindi someni imwe, icishiraho isomeni imwe, irindi yinga rimwe, ryo kugira ngo iyo si n'umwana w'umuntu n'ivyo yaremwe byose umwana w'umuntu yinjoyinge yibereho. Mugabo Imana yari ifise objectif, Imana yari ifise intego, Imana yari ifise iki kintu, yagomba ngo
ize yibere mu mwana w'umuntu hama yonyene yiganzire isi yibere ku isi kuko Imana yari mpwemu yari isanzwe itambatamba mugabe iravuga ngo ni gute mu byo naremye byose ni hehe noshobora kuba ibona isi kuko yari yiremye neza ikivuga ngo ni gute noba muri iyi si jewe ndi mpwemu sinoshobora kuba mu isi kuko ngo n'ubundi yari isanzwe itambatamba hejuru y'amazi ari mpwemu ikivuga tereka ndemo umuntu rero ndamubemo hama niganzire isi nuko byagenze icishiraho iyindi somene iyindi minsi indwi rero mugabe iyo minsi indwi rero muyumve neza Bwana Yesu asifiwe iyo minsi indwi ibi itandukanye nkuko tuyizi uno munsi kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo mu maso y'Imana umunsi umwe ungana n'iki n'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi ingana n'umunsi umwe nuko rero yagiye kubikora icishiraho iminsi indwi kuva kuri Adamu ndabicisha ko nirukanga mukurikire muzaba mugize neza ntaco bitwatwara nta na kimwe mubimenye navyo kuko vyashiriweho mu ijambo ry'Imana ku bwanyu nkako abantu bagira iyi curiosity bagira indero nziza yo kumva ijambo ry'Imana bakarikurikirana kandi bakarifata nkama ntibashobora guhenda nta kuntu ushobora kuza ngaho imbere yanyu ngo ndababwira ibintu kandi Bwana Yesu asifiwe ndabacurika ndabahenda kandi musoma mushobora gusuzuma mufise ingeso nziza yo gusoma no gusuzuma wapi muzokwirinda n'inyigisho z'ibinyoma zishishikara zuzura mu bihe nk'ibi kandi ivyo ntibiza ngo nukubera ntiturabivuga kubera tubibona umunsi cyangwa turiko turapinga abantu na Yesu yabivuze kuva kera muri iyi minsi ya nyuma hazoza Bwana Yesu asifiwe abavugishwa b'ibinyoma bavuga uwundi Yesu atavuzwe na ba Pawulo ngo kugira ngo barabe ko boyovya na benshi siko twasomye Matayo 24:24 murabona hari kibazo kihari kandi mucumve naco Bwana Yesu asifiwe abantu turavuga niyo turi mu mirimo canke abaririmbyi abavuga butumwa abakiriri bya bindi byose turavuga ngo twarahamagawe ngo mfise umuhamagaro ngo muri Kristo umuhamagaro niki mwibukira ijambo Bwana Yesu asifiwe ijambo ry'Imana riravuga ngo abahamagawe nibe ariko abatoranijwe muzorabe nk'abantu benshi bafise Imana iriko irakorera mu kintu abaririmbyi abavuga butumwa abakiriri bavuga ngo je mfise umuhamagaro umuhamagaro ngo nahamagariwe ariko ni gake bavuga ngo haleluya ni gake bavuga ko jewe naratoranijwe yes nico gituma muri iyi minsi ushobora kubona bisigaye vyuzuye no mw'isi yose siningaho iwacu gusa umuntu akagenda akaririmbira Kristo akaririmbira n'isi grave la honte dans l'église kubera iki warahamagawe n'ivyo mugabo batoranijwe nurimwo mwumviriza satani nawe ngene karakora ngo ariko akora ivyo ashoboye vyose Bwana Yesu asifiwe ariko akora ivyo ashoboye vyose kugira ngo musome Matayo 24:24 mwumvirize apana bahamagawe ntari karondera bahamagawe ahubwo ngo ariko akora uko ashoboye kose kugira ngo n'abatoranijwe babivemwo arabe ko bo bivamwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu yihanganye ngo iryo sezerano ryo kugira ngo aze gutora umugeni wiwe ngo arihanganye ngo kubera iki yihanganye ngo nukugira ngo arabe nuko abakiri hanze abatarizera n'umutima umwe imitima ibiri ngo nayo yokwihana igahindukira ngo ikaza ngo ikizera uwo mwami ngo igashika mu kumenya nico catumye ngo yihangana ngo ataza gutora nico gitumye no muri isoko ndayihanganye adatora ishengero n'ubundi ngo kuba yaritwaye haleluya ngo conco gitumye yihangana irabe ko hari n'abandi babiri batatu bo kwihana bagahindukira bakizera ngo bagashika mu kumenya ukuri Satani nawe ucari karakora ngo ariko ashaka yuko ngo n'abatoranijwe apana bahamagawe oya apana bahamagawe ngo ni benshi ngo ariko batoranijwe nibe bake ngo naba bake batoranijwe ariko arashaka ko bogira gute bo bivamwo banza musome Matayo 24:24 mwumvirize Matayo 24:24 imbere ko dushishikara bana b'Imana tutire attention nukuri tugabe muri iyi minsi
kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza Ego. kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. N'ivyashoboka ngo kuko hazokwaduka abigira, aka kajambo abigira no kuvuga Cheda sabishengero ry'uno musi duhishurirwe tubwire ijambo nako tubwire ijisho ry'Imana ryo gushobora kubona, gushobora kudekoda, gushobora kugira gute kubona abigira. Wa wundi yigize sivyo abigira umuvugishwa w'Imana bakigira abakorera ibimenyetso ibitangaje, abakorera Imana bakigira kuko amatitre n'ayandi y'Abimana ibintu byabindi byose uko bambara ariko barigira. Jewe ndasenga uno musi ndabasengera, nasengera ishengero n'isengera dushobore guhishurirwa abo bantu bigira hama tubashire kure, kuko mwumviriza bafise intego atariyo, bafise intumbero atariyo ngo bashaka iki, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitanga kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Kubera ikibantu iri jambo nico narivuze, ninde yarivuze? Ni Kristo yarivuze. Abo bantu muri baza ko batahari no munsi Eglise shengero Bwana Yesu asifiwe. Murazi gituma mubishirako umutima gatoyi, murazi gituma mutavyiyumvira na gato, murazi gituma mutabishirako imitima yanyu, murazi gituma ata attention tubishirako, no kubera natwe tutazi iyo turiko turaja. Yego iyo abatwara tuzi ko turi muri iyo ngendo, muri iyo nzira twese mu mitima yacu ngo ati jewe iyo nzira niyo ndiko ndajamo, ndazi simpugumba, ndabizi neza naho yoza ubunye naho noruhukira muri Kristo, ukabushiza amanga uri sur atagukekeranya. Ibi bintu nawe vyo guteza wogira attention kuri ibi bintu. Ego kubera iki Yesu ari Yesu yabivuze agabisha, yabivuze kera agabisha ngo bazobaho abantu nkabo. Tutire attention bana b'Imana. Aravuga mu gice ca mbere rero Yesu ariko avuga ngo ibihari, avuga yuko ari we icwe ca mbere catwigishije iki, catwigishije ko Yesu ari we niwe kimazi catanzwe rimwe gusa. Atwigisha ngo Yesu haleluya niwe muherezi mukuru yaje gusubirira abaherezi, nta wundi muherezi mukuru akenewe. Soma mwumvirize. Bwana Yesu asifiwe. Igice ca kabiri kica kitwigisha iki, kitwigisha ubuzima bw'isengero mw'isi. Igice ca kabiri no kuvuga ngo chapitre ya kabiri ni ya gatatu bitwigisha ubuzima bw'ishengero mw'isi. Kubera iki kitwigisha ubuzima bw'ishengero? Nuko utazi ubuzima bw'ishengero ni womenya ibitari ubuzima bw'ishengero. Ego kuko hari abantu bizeye ibitari vyo, dushobora nanje nkawe tukizera ibitari vyo kuko atari ubuzima bw'ishengero. Nico gituma igice ca kabiri caje kugira rezime kitwigisha ngo dusubire tumenye la vie, ubuzima bw'ishengero ngaha mw'isi. Igice ca kabiri ca gatatu kitwigisha ubuzima bw'ishengero mw'isi. Ubwo buzima ubumenye sawa sawa, umaze kubumenya ucumenya ubutari bwo, kuko kugira ngo ube na ani Kristo nuko ubuzi Kristo. Ego ababa ani Kristo abagwanya Kristo nuko baba bamumenye. Je no kugwanya ntakuzi, kugira ngo nawe usobanukirwe ivyo tutahawe, ubuzima tutazanwe na Kristo, ubwiza kubanza kumenya ubwo buzima. Mbega ubwo buzima nahawe na Kristo n'ubwahe, kandi umenye uguha ubushobozi, haleluya, bugushobora gusobanukirwa vyiza n'ibitari vyiza, bugushobora gusobanura vyiza n'ibitari vyiza. Muragasangwa ubuzima bwavuye mu ijuru, haleluya. Muragasanga ubuzima buhoraho ko namwe murabahoraho. Yesu abaho umugisha kandi abakomeze abayobore muri vyose. Igice ca gatatu rero naco cyatwigisha iki, ibizoba inyuma y'ishengero ryavuye ngaha mw'isi. Kubera iki? Kuva mu gice ca kane gushika mu ca 22. Bwana Yesu asifiwe. Nta kindi kidusangayo kivuga ishengero, nta verse nimwe usanga yivuga ishengero, ikomeza ishengero, nta niyi. Nivyo rero tugiye gutangura kwiga rero muri iyi misi. Tugiye gutangura ico gice ca gatatu twari twagitanguye. Bwana Yesu asifiwe. Muvuge muti amina. Twari twagitanguye tugira tugishishikare. Twari tugeze rero ahantu ngira ngo abo twari kumwe twari ko turiga vy'ukuri.
twariko turiga ku bijanye n'iki na kalendriye rero Imana yahaye abanyisirayeli. Ikirangaminsi Imana ibakuye muri Egiputa ibashikanye hehe mu Kanani ariho bita uno munsi hehe muri Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imana irabaha kalendriye rero. Iyo kalendriye twariko turiga rero. Twari tumaze kwiga ikimwe gusa kuri iyo kalendriye. Dusanga iyo kalendriye yarimwo ibintu bijanye n'iki. Ikirangaminsi kibigisha ingene bazokora iminsi mikuru. Ndakunda abantu bakunda ijambo ry'Imana. Abo turi kumwe muvuge muti amina. Abariko barakurikira vy'ukuri muvuge muti amina. Mukurikirana ibintu muzokumva ibintu tuzokuramo bihambaye. Bizotuma kwiga vy'ukuri kwitegura. Turavyiga buhoro buhoro mugabo tuzogenda buhoro buhoro kandi mugabo mu nyuma uzokumva ibintu tuzokuramwo bidufasha kwitegura. Harimo ubuhinga bukomeye vy'ukuri. Harimo n'ihishurirwa, harimo n'ubuzima bukomeye bana b'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Numuhigwe umuntu ashize umutima kuri ibintu kandi ariko arabikurikirana neza. Nukuvuga ngo rero kalendriye iraje ayibahaye ngihe ikirangaminsi ihaye abanyisirayeli. Muri ico kirangaminsi dusangamo rero ahanini ibintu bibiri bikuru. Icambere ingene iminsi mikuru bazoyikora. Iminsi mikuru muzoyikora mu bihe ibi Imana irabibaha. Dusanga rero iyo minsi mikuru tugiye kwiraba. Ikindi naco ca kabiri imbere ko tuvuga ku minsi mikuru. Dusanga ikindi ca kabiri ibabwira n'ingene bazohora bagira gute? Bazohora barima kandi bahagira gute? Bakimbura. Muri iki kiringo muzohora murima. Ibi. Kandi muce mwimbura muri iki gihe. Muri iki gihe muzorima ibi. Hama muce mwimbura ibi. Ivyo ni ibintu bibiri bikuru dusanga muri iyo kalendriye. Iminsi mikuru, ikirangaminsi cy'iminsi mikuru, ikirangaminsi c'ukurima kandi bakimbura. Mugabe ico kirangaminsi ukiravye neza usanga iyo minsi mikuru nico kintu nabonye cantangaje nanje. Iyo minsi mikuru igihe yabera yahura n'ibihe vyo kugira gute? Vyo kwimbura, vyo gusarura. Mukurikirana. Abo twatanguranye twaravuze ngo umunsi mukuru wa mbere iyo ari muri iyo kalendriye. Reka twicishe ko ndababwira igituma. Ni Imana yibaha. Cyane sanze Imana ari umuhanga kandi akomeye cyane. Ncabwenge ya mbere n'ukuri. Umunsi mukuru yabahaye, umunsi mikuru yari 3. Ibaha umunsi mukuru wa Pasika. Uwo munsi mukuru wa Pasika mu vyibuke. Wari umunsi bibuka ukuva mu buja kwa bava muri Egiputa, aho bibuka ko Imana yabakuye muri Egiputa ikabatwara hehe? Bas, ikabakura mu buja, ikabarenganya Passover, ikabarenganya Pasika. Kwibuka kuva mu buja bwo muri Egiputa. Muvuge muti amina. Umunsi mukuru wa kabiri mukuru. Wari umunsi mukuru w'iki? Wa Shavuoti. Ico twita Shavuoti, wari umunsi mukuru bibuka iki? Bibuka igihe bari mu bugaragwa rero. Imana imaze kubakura muri Egiputa. Bagize mu bugaragwa ku musozi Sinai. Ingene Imana yagize gute? Yabahaye iki? Yabahaye amategeko. Yabahaye Tora. Ibihereje ibicishe muri inde? Muri Musa. Ibahaye amategeko bazogenderako. Uwo wari umunsi mukuru kuri bo kuko umunsi Imana itanga ayo mategeko. Umunsi Imana itanga ayo mategeko. Bwana Yesu asifiwe. Niwo munsi mukuru haba nako munsi habaye ngo n'imituragaro mu ijuru haba n'ibigugugugugugugu. Kandi uwo munsi mukuru nako uwo munsi nyene iyo Tora yari bahaye ayo mategeko yari bahaye Imana yari iki? Mu bikurikirana neza muzovyumva ico bisobanura. Yari iki? Yari ryo sezerano igiraniye n'abanyisirayeli. Ari ryo nuno munsi namwe mwita ngo ni sezerano rya kera. Ryari ryo sezerano Imana ihaye bande? Abanyisirayeli. Muvuge muti amina. Hanyuma umunsi mukuru wa gatatu nawo ndacacishako. Wari umunsi mukuru w'iki? Tabernacle, umunsi mukuru w'iki? W'insago. Yeyo minsi mikuru mitatu mikuru w'insago. Hanyuma uko bagiye barabaho rero hagenda havamwo iyo minsi mikuru cyayigabura mu yindi minsi mikuru. Umunsi mukuru w'iki? Wa mbere wari umunsi mukuru wa Pasika. Bibuka Imana bakura mu buja. Uwo munsi mukuru ni wavuyemo uwudya munsi mukuru w'iki? W'imitsima itambiye. Pesareve. Havamo n'undi munsi mukuru bita ngo munsi mukuru wa Premise. Intangamara rero, imishuzo. Iba iminsi mukuru ingahe? Pasika, w'imishuzo, n'uw'iki?
n'uw'intangamarara. Premise. Hama umunsi mukuru waciuza kuza wa kane n'uwari mukuru nyene witwa wa Shavuoti. Bibuka bagira umunsi mukuru bibuka ngene Imana yabahaye iki? Isezerano. Inyuma y'uwo munsi mukuru rero wa Pentecote nako wa Shavuoti. Niki baca undi munsi mukuru bita ngo n'umunsi mukuru w'iki? W'inzamba. Les trompettes. Bavuza inzamba. Wari umunsi mukuru wa kangahe? Wa gatanu. Umunsi mukuru wa gatandatu nawo wari umunsi mukuru w'iki? W'iki? Bwana Yesu asifiwe. Twe twabibonye rafa pasi. Wari umunsi mukuru expiation. Nukuvuga ko umunsi mukuru w'iki? W'impongano. Ariko ibintu twanabikuriyemo. Wari umunsi mukuru w'impongano. Gutanga impongano. Wari umunsi mukuru wa gatandatu. Umunsi mukuru w'indwi wari wa wundi rero nawo mukuru. Umunsi mukuru w'iki? W'insago. Fête de tabernacle. Mwumvirize rero. Iyi minsi mikuru ico twakuyemo jewe namwe. Nuko Imana ntiyari yabitanze gutyo ibihaye abanyisirayeli mu kalendari gusa. Oya, ahubwo cari kimenyetso. Yari image. Aha niho nkeneye ko mukurikirana. Cari kimenyetso c'ibintu Yesu azoshitsa. Kuko Yesu amaze kuza rero twabonye agenda arabishitsa kimwe ku kindi. Ya minsi mikuru umwe ku wundi agenda yishitsa. Muvuge muti amina. Akarorero Pasika. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yarakoze umunsi mukuru wa Pasika. Yawukora nk'abandi mugabo uwo munsi mukuru wabaye special ya Pasika kuko hoho yaciye atanga umubiri wiwe, atanga ikimazi ariwe amaraso yiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yitanga nk'iki? Yitanga. Haleluya. Kuko uwo munsi wa Pasika kenshi mu mwaka niho imiryango kenshi yagenda kuzana, yagenda kugura iki hahandi Yesu yavukiye. Hanye nyene Yesu yavukiye muri aho bavuga ngo ni mu bwato bw'inka. Harya yavukiye niho bari basanzwe bagurishiriza iki? Bagurishiriza utwagazi ngo tutagira gasembwa. Niho batwororera kugira ngo mu buri muryango uze kugura ako kagazi ugatange ko nk'ikimazi umwaka uheze. Rero uwo munsi rero Yesu nawe acarawufunga. Nico gituma aje kubera abaherezi bakuru bari bazi yuko aje kubasubirira. Bari mu bantu batumye bamwica. Bari mu bantu bakontribuye kugira ngo bamwice. Kandi n'abatanga ibimazi muvuge muti amina. Ntibaryohewe burya. N'ababironka cyane kubera iki? Bari bavuga ati cya kimazi cemegwa imbere y'Imana kirabonetse, ntizosubira kuronka ibimazi kugira ngo turye ibimazi vy'Imana. Bari mu bantu bamwishe. Yaraje guhagarika Pasika aba. Kandi ivyo muvyumve. Abasoma Yeremiya 31 mwosobanukirwa ivyo ngiye kuvuga. Abaza kuhasoma bien sûr. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nukuvuga iki? Haba iki kintu abanyisa mwumvirize. Ariko ducishe mu iryo jambo ntacu. Najyo tuzosaba tugirige turiko turiga yasuje nababwiye. Zanyigisha nababwiye. Turi nta muneshize ko Jeremie 31. Jeremie 31. Munsomere mwumvirize. Tupfe gucisha ko gatoyi muzamukoze. Mwumvirize. Yesu Haleluya. Mukuza wewe aje gukora Pasika. Yaraje gucungura abantu bose nkuko abantu babivuga. Abo turi kumwe bamvuge muti amina. Abantu bose byagiye kuza mu nyuma. Ivyo abantu bose muri mission yiwe yarabifise mugabo priority mwumvirize abo yarafise. Minsi igira ize. Abo turi kumwe mvuge muti amina. Mukurikire ngaha muzamukoze. Minsi igira gute? Ize. Ni jewe uhoraho ngize gute? Bivuze byarivuye ku Mana. Aho nzogira gute? Nzosezerana isezerano risha n'abande. N'umuryango w'abarundi ngira. N'abanyarwanda n'abafaransa n'abahe. N'umuryango w'abanyisirayeli. Isezerano risha. Bwana Yesu asifiwe. Imana rije kurigirana nande na Isirayeli gusa n'abayuda. Kubera ikibandanye musome mwumva.
ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu ca Egiputa, kandi iryo sezerano nyene bararyishe, naho nari shebuja nije uhoroha ungize gute mbivuze. Mwumvise ijambo cyo risobanura, maze kubisubira ngo ni muhira. Bisobanura ngo isezerano rya mbere Imana yari yarigiranye n'Abanyisirayeli gusa, ibakuye none abarundi baravuye muri Egiputa, Abanyarwanda bagiye muri Egiputa, Abakongomani bagiye muri Egiputa. Hariho Egiputa bishira, ariko no basanga nakaje umwanya nshaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yari yarigiranye n'Abanyisirayeli gusa isezerano rya mbere, ibakuye muri Egiputa. Ubu rero iravuze ngo kubera baryishe, ivyo tuzovyiga hanyuma gituma baryishe. Ubu mwisi igiye kuza rero, aho ngiye gusezera, kandi mwibuke Imana iribahaye ikariha Musa. Musa ngo yaciye aja no kubaga iki? Haleluya. Guseza amaraso y'isezerano Imana ibahaye. Uvuge muti amina. Imana ivuze ngo ngiye gusezerana n'isezerano rishasha n'abande n'Abanyisirayeli n'umuryango wa Yuda, kubera rya mbere bararyishe ridahwanye n'isezerano rya kera. Ivyo basoma bavuga hepfo muraza kuvyumva nivyo Kristo yaciye akora. Mabande yamusome hariya ijya mirongo imanuka mu Umviriza. Ico nshaka kuvuga ni iki? Naba rero Imana yarije gusezerana rya kabiri Abanyisirayeli gusa, twe ntitwarimo, abanyamahanga ntibarimo. Muvuge muti amina. Ije kubikora rero irabikoze. Yesu ntiyabikoze? Ntiyabikoze? Isezerano rishasha ntiyarikoze n'Abanyisirayeli? Muvuge muti amina. Abo turi kumwe muvuge muti amina. Ntiyarikoze? Yarasheshe n'amaraso, akira munywa mwese ikintu n'ikimenyetso cy'amaraso y'isezerano aza gusesa ku bwanyu no kubwa mission ibitanguriye harya rero. Mukurikirane muzamukoze, mureke gusinzira, ndazi ko murushe, nihangane ni mwanya muto dusigaje. Abo turi kumwe muvuge muti amina. Arayisezeranye, arisezeranye, muvuge muti amina. Arisezeranye n'Abanyisirayeli. Mugabo rero Abanyisirayeli bamwe baravyemera, baryemera. Hariho ibintu je mwanumva bimwe bimwe kandi atari byo. Bivuga ngo Yesu ngo yacunguye ngo abantu bose, ngo kandi abantu bose bari muri we. Sibyo. Sibyo. Abantu bose ntibari muri Yesu. Yacunguye abantu ubwa mbere bari Abanyisirayeli. Hama Abanyisirayeli bamwe baragira gute? Baravyemera, abandi baravyanga. Soma Baroma 11 muraza kuvyumva. Ibi ndiko ndavuga vyanse mu ijambo ry'Imana. Babandi dufate aba rero, aba nibo bavyemeye aba. Bwana Yesu asifiwe. Aba bavyemeye, abandi mwagize gute? Ngo abamwizeye rero, boss abamwizeye yabahaye ubasha bwo gucika abana. Ego. Abamwizeye nibo bavutse ubwa kabiri, yahabaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Bandi batamwizeye, ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Bwana Yesu asifiwe. Musome Jean 3:16 ya indi muzi. Muce musoma kuri 18 hepfo umurongo wa 18. Muvuga ngo ariko abatamwizeye, haleluya, ngo boba ngo baratsinzwe n'urubanza, icaca cari kuri bo. Ivyo yakoze yabapiriye, yabacunguye iki? Yabacunguye urupfu, ko mwari mufise urupfu, igihano c'urupfu mu maso y'Imana. Abanyisirayeli barafise igihano c'urupfu mu maso y'Imana. Bari bafise igihano c'umuvumo. Bari bafise iki? Bari bafise icaha mu maso yande y'Imana. Imana icigira iki rero? Ivuga ngo no, reka ivyo bintu ndabibacungure. Imana ishiraza icifata icaha icishirako, yihindura icaha. Nukuvuga ngo Umunyisirayeli wese aza kwemera Yesu ko yahindutse icaha ubwiwe, haleluya, aca cika ukugororoka kw'Imana. Muvuge muti amina. Muvuge muti amina. Ashafata niki? Umuvumo. Achafata niki? N'urupfu. Byose avyishirako. Acavuga ngo Umunyisirayeli wese aza kuvyemera. Haleluya. Uza kwizera ko namupiriye, uza kwizera ko nahindutse ikivume kubwiwe, uza kumva ko nahindutse icaha kubwiwe, uwo wese aza kuvyemera mu maso y'Imana. Haleluya. Icaha bayi. Yohani 6:16 umurongo w'9. Bwana Yesu asifiwe. Umuvumo bayi.
Abigalatiya igice cya 3 umurongo wa 4 ushaka uw'icumi muvuge muti amina. Aca aravuga ngo icyaha bayi. Icyaha twavuze icyaha n'umuvumo n'iki n'urubanza. Abaroma igice 8 umurongo wa 1 noneho abari muri Yesu Kristo nta rubanza rukiri kuri bo muvuge muti amina. Abari muri we mumukomera amashi kuko arabikwiriye. Umunyisirayeli wese harimo Paulo harimo Petero harimo ababyizeye bose Bwana Yesu asifiwe. Good. Hanyuma nimurabe abavyanse rero igice cya vyanse acabwira abanyisirayeli babandi bavyemeye mwebwe mwumve nivyo vyabaye ko bajya bavyanse binteye ishavu mugabo nanje ko binteye ishavu nanje nshaka ndabatera ishavu n'inzigo. Murasoma Baroma 10 mwumvirize ngira ndabatera iki inzigo bajya bavyanse. Rero ndabatumye mwebwe mwavyemeye genda mu mahanga yose nababandi naje gucungura mubambwirira ubutumwa bwiza mubabwire yuko nabacunguye nabo mubabwire yuko nabacunguye mu ruvumo nabacunguye icyaha nabacunguye urubanza rudashira. Haleluya. Urupfu mubabwire uza kwizera wese nawe araza kuronka ubugingo budashira araza kuronka uburenganzira bwo kwitwa umwana w'Imana. Muvuge muti amina. Ariho nabonejewe nawe niho twinjiriye. Hanyuma mwumve hacaba rero bamwe bizeye no mu banyamahanga b'abanyesirayeli bizeye n'abanyamahanga bizeye baca bakora umugwi wa 3 wabitwa ishengero ryande rya Kristo. Haca abanyamahanga bagumye aho batizeye haba n'abanyesirayeli batizeye haca haba n'iki nico twita rero abagize gute abamwizeye ishengero. Imigwi 3 ibirabaye. Muvuge muti amina. Hari umugwi rero jewe nashaka kuvuga ko cyane uyu mugwi wa 3 w'abanyesirayeli bizeye n'abanyamahanga bizeye abitwa ngo ni ishengero. Nico nagomba ko twovuga ko Bwana Yesu asifiwe. Ijya kalendriye ijya minsi mikuru uko arindwi Yesu yagira ayikora. Pasika arayihereje yarayikoze. Sinabigara ko tsoga turabidevelopa buhoro buhoro. Icya kabiri yakoze ni iki? Umunsi mukuru w'iki wa kabiri nuwa tubisubire mu twese ko turabikeneye kubimenya. Umunsi mukuru w'iki kuko nawe bikoresha kutariko babivuga utariko. Umunsi wa kabiri nuw'iki umunsi mukuru imitsima Yesu agenda hehe abambwa apfa abambwa. Umunsi mukuru wa 3 kuzuka umishuzo episi. Bwana Yesu asifiwe. Abikorosa igice cya mbere aho abaza kubisoma muca mu vyumva. Haleluya. Muze muravyandika muraza kumviza basi n'amavideo muraza kumviriza mumvirize muraza kumva niwe yazutse n'ubwa mbere. Haleluya. Hanyuma umunsi wa 4 wapa Shavuoti. Ujya munsi mukuru wa Shavuoti bo bibuka iki? Wari munsi mukuru bibuka aho bahabwa isezerano kandi bariko barihabwa harajugumiye harabibintu. Bwana Yesu asifiwe. Bagiye kugira rero uwo munsi mukuru babandi 120 babandi yabwiye ngo ntimuve hariya ntabikoze. Shavuoti gisobanurikira muri Shavuoti gisobanura 7 semaines. Nukuvuga ngo iminsi 49 amayinga ndwi iminsi 49. Bagiye rero bavuye hariya ko yababwiye ngo mugende murindire yigiye kwidugira abongera murindire hariya Yerusalemu. Umunsi ngo bari bateranye rero ku munsi wa Shavuoti ku munsi wa 50 inyuma ya Pasika ngo bo bace baja mu cumba cyo hejuru bagiye kugira gute ngo bagiye kuhimbaza umunsi mukuru wa Shavuoti bibuka Imana ibahereza iki amategeko ku musozi wa Sina. Yesu aca bakubitira surprise rero aca bakubitira kuri wa munsi nyene surprise acaraza mu buryo bwa mpemu. Niho rero umunsi wa Pentecote ngo niho haca haba n'ibigugugu bindi vyabaye nyene ku musozi wa Sinai. Muvuge muti amina. Aba arawujuje uwo munsi twari twatuita Shavuoti duhawe rero itegeko risha. Musome Abaroma igice 8 umurongo wa 2 mwumvirize ibanga rinyegeje mu ngaho. Ibanga rinyegeje mu nivyo tuzovyiga turiko turigiye teme nkuko nababwiye mugabo. Bwana Yesu asifiwe. Mwumvirize ibanga rinyegeje mu ngaho hano mu Gifaransa pastor apana mu Kirundi nta nivyo bavuga. Ndabisanga mu nyandiko z'Igifaransa gusa ijambo ry'Imana mu Gifaransa za Bible z'Igifaransa niho honyene babivuga. Dusomera umurongo wa 2
uwa mbere rero twawukuzeko. Car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Umviriza. Nashaka no munsi guhera no munsi mumenye nitwavuga itegeko. Mumenye ko hari amategeko y'uburyo bubiri. Bavuze itegeko uno munsi. Hari amategeko y'uburyo bubiri. Ijambo ry'Imana tubwira amategeko y'uburyo. Itegeko si rimwe rya Musa. Mwumvirize. Irya Musa rikunaniye. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Irya Musa muraza gusoma Galate 5 muraza kuvyumva. Ngo itegeko rya Musa rikunaniye. Kamwe gusa kakakunanira. Ngo Imana yacere harura ko ryose ryagize gute? Ryakunaniye. Hajya muri Galate 5 rero. Ubone Yakobo yavuze. Galate 5 muri Galatia igice ca 5 haca havuga naho ngo yewe muvyumve nguko itegeko rero ryose iyo rikunaniye. Haleluya. Ngo mu maso y'Imana cibona yuko ari icyaha. Ngo itegeko ry'iki ryose rya Musa iyo rikunaniye kamwe gakunaniye Imana cyahura ko ryose ryakunaniye. Ngo itegeko iyo kunaniye rero mu maso y'Imana caba ari iki icyaha. Kandi ikacivuga ngo umushahara w'icyaha ni iki naco n'urupfu. Nico gituma ngaha bavuze ngo la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi hari indi loi rero Yesu yazanye. La loi rishasha de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. La loi de l'esprit de vie qui mollit, qui impuza, inywanisha nande na Kristo. Cette loi iryo tegeko malibele ryarancunguye rinkura ko ryategeko ry'icyaha n'urupfu. La loi du péché et de la mort. Kubera iki bahise ngo la loi du péché et de la mort? Nuko iyo rikunaniye Imana iharura ko ari icyaha. Kandi umushahara w'icyo cyaha cyawe wacubiki urupfu. Nico gituma bagise ngo c'est la loi du péché et de la mort. Mais la loi de Jésus, la loi d'esprit en Jésus-Christ, itegeko ry'ubuzima ry'impemu ry'ubuzima muri Yesu Kristo ryancunguye ryategeko ry'iki ry'urupfu ry'icyaha n'urupfu. Reka twokomera amashyi Umwami Yesu yazanye iryo tegeko rishasha. Hari itegeko rishasha bakubwiye ngo nuje kuri rya tegeko rya Musa avuga uti oya utarindi itegeko rishasha. La loi d'esprit de vie en Jésus-Christ ryancunguye ryandibeye ryankuye ko umungendera muri iryo tegeko ry'ubuzima muri Yesu Kristo. Muvuge muti amina. Ubu niryo rishasha ryaje. Igituma ndabivuga ibintu kubera nukubera nshaka ngo tumenye Pentecote ico yasobanuye. Pentecote ije Yesu abarihejeje. Mwazi umunsi mukuru wa gatanu ni umunsi mukuru w'iyi winza niwo munsi mukuru ugiye gukurikira rero. Yesu amaze gushikana ku munsi amaze kugira iminsi mikuru ingahe? Ine. Muri ya minsi mikuru y'indwi yose amaze kugira mwine Pasika, imitsi mitambiye, mishuzo, munsi mukuru wa Pentecote. Hasigaye munsi mukuru w'iki? W'inzamba. Nijya minsi mikuru yindi uzoba kane n'indi 3 izo bisigaye. Uwo ni ushaka gukurikira muri iyi minsi. Sikera nkubukira ijambo rero ngo kukamo kiki Bwana Yesu asifiwe. Igihe Yesu azotoa ishengero wazoba habaye hazovuga iki? Kukamo ku malaika ngo ni iki? Ngo ni inza. Hari abantu bavuga ngo inzamba y'umu malaika. Oh yes sivyo. Nimusome neza ngo ni inzamba yande? Musome bitesanika. Inzamba y'Imana. Imana yenyene izo kwivugiriza inzamba. Boom boom boom. Jewe nawe. Murazi nuko amasaha ageze nagira nashaka ngo muri iyi minsi twige. Nari kubereka inzamba y'Imana carico. Si ikintu Imana izofise gutya guci habiye nzamba mubona. Apokalipsi twasoma mu Umviriza tuzasoma byasho Yohana ngo ijwi ry'Imana maze gusoma Apokalipsi 4 mu Umviriza ngo ijwi ry'Imana ryo nyene ngo ni inzamba. Ngo ijwi ry'Imana ngo niyo nzamba. Imana izovuga ibwira abamarayika ngo genda munzanire umugeni nihere umuhungu wanje yigirire mariage. Yo muhisi ni pole pole. Iyindi nayo izo ari gute? Bwana Yesu asifiwe. Pole pole kubera hagera igihe zisambagurika muvuge muti amina.
Bwana Yesu asifiwe. Imana izovuga mugeni wanje. Ariko bantu mwe uwo munsi mukuru w'inzamba uri hafi kandi ugiye gukurikira kandi usikaje iminsi. Haleluya. Abiteguye muvuge muti amina. Kuvuga nyene urumva byabaye gutya. Hama rero twongera ko iminota dushikane ya 15. Muranyemereye? Ntimunderanje muhaguruka ariko. Kugira duheze ivyo twagomba tuzotubandanya igice caka ngahe. Na 15 ko ubu dusigaje iminota 10. Bwana Yesu asifiwe. Tube turageza ngaho. Hanyuma mugabo mwumve rero. Muri yo kalendriye rero harimo ikindi kintu ca kabiri. Nababwiye ngo ni iki? Ikirangamisi kijanye n'iki? No kurima no kugira gute? Ndashaka izingisho tuzozeheze by'ukuri. Umuntu azoze kwikira neza. Ndazi yuko muri wewe. Kaza twicaye na pastor hariya mu biro na pastor. Turavuga ibintu Sizi ibintu twavuze cyangwa ntijewe ikintu hakindemesha muri iyi minsi. Bwana Yesu asifiwe. Ndamubwira ijambo riri muri Timoteyo. Munyuma nibuka niri naryo. Nibuka niri ko tubikiwe vyiza. Turi kumwe na pastor munyuma naci nibuka yuko tubikiwe vyiza birenze ibi tubona ga mwisi. Haleluya. Numva iyo ndavyibutse hari amajambo iyo ndayibutse nukuri ndagendera mu mutima wanje. Nico gituma abana b'Imana basaba ngo mubike ijambo ry'Imana mu mitima yanyu. Mubike ijambo ry'Imana mu mitima yanyu. Muribike, murigendere. Kandi ntimube abaryumva gusa ariko mushene no mungiro muvuge muti amina. Ushitse muri situation ikira kubita gutya ukabona bitagenda neza vuga uti. Rya jambo riceriza. Rya jambo riceriza. Rya jambo riceriza. Rya jambo riceriza. Muvuge muti amina. Meze gutya twari turavuga cyane ntisha iyo nebutse ijambo rivuga ngo muri Timoteyo wa 2:6 rivuga ngo ni waronka ivyo ujye karonka ivyo wambara mwana wanje iyo ni Kristo yari karavuga ni data yari karavuga yari kacisha muri Paulo yari kabwira Timoteyo yari kabwira jewe yari kabwira nawe no munsi iryo jambo ni jambo ry'Imana kandi ryama ririho kandi ryama ritabora rizo kwamara ukuri iyo wibutse kufisa ivyo uburyo karonka ivyo wambara inehisi yo kubita imisuri gasura nahi misozi yo bomborana utuhindukira kaba sinzoguheba habanamba ndagushimiye ko mfise ivyo njya mfise n'ivyo nambara mwami Yesu ibindi byose ukavuga ati Peter hamakacha wikoko iwacu tubikiwe vyiza atanza sose wakubaho zasoso kurondera ivyo twambara zasosubira ani heza abana b'Imana hatubike umunezero urengeye ibibazo muri ko muracamwe no munsi iyo ndavyibutse navyo bituma nitegura muvuge muti amina. Izi nyigisho nta n'ikindi kigo zatondera kugira ngo twitegure umugeni wa Kristo yitegure by'ukuri. Nta n'ikindi pe. Ndazi umuntu azokukirana zosohoka ari gishirira pe. Muvuge muti amina. Harimo ibindi bintu bitatu rero. Ibihe byo gusarura. Iyo kalendari yarimo iravuga ati muzorima iki gihe hama musarure. Rero murabe icyagiye kuntangaza nuko nasanze Imana yabahaye ibihe bitatu nyene byo gusarura. Igihe cya mbere nyuma ya Pasika. Muri Pasika isarura iki basarura iki abadashaka kuvuga muri kalendari yabahaye basarura ico twise orge mu kirundi nabonye nababita ngo iki ngo tibisha ni ivyo twita orge mu kirundi twasomye iki abo twari kumwe orge mu kirundi nabonye bavyita ngo iki orge bavyita ngo pishita voilà pishita usomye muri Exode kuvayo igice c'icenda 31 bavyita ngo pishita orge muri ico gihe niho rero bo basarura mu gihe ca Pasika nyene niho basarura pishita ariyo bita orge mu gifaransa hanyuma mu gihe ca Pentecote naho cari gihe bagira iminsi mikuru bibuka muri Shavuot bibuka ngene Imana yabahaye muri yabahaye amategeko ico gihe naho baca basarura iki ingano baca basarura ingano hanyuma mu gihe c'amatabi ciki batwita ngo iki bavita ngo tabernacle iminsi mikuru y'amatabernacle canke de tabernacle y'insago iminsi mikuru y'insago naho baca bagira gute ngo baca yari periode cari gihe basarura amafruit rero mwumviriza gatoya icagiye kuntangaza naco muvuge muti amina sanga rero iki kintu ca mwaso naco kijanye n'ikindi kintu Yesu yabwirizwa gushitsa naco kandi amaze gushitsa kimwe amaze gushitsa bibiri muri ivyo bintu iminsi mikuru twayumvise mwaso nazo henge mwumvirize mwaso mbisanzwe mwaso ni image nayo yari image y'ibintu Yesu azokora mwaso yari image usomye mu ijambo ry'Imana
mwaso, icyo bita mwaso mu gifaransa canke isarura, ryaba rijanye ryari rifise image y'iki izuka, ukuzuka la resurrection. Birisi nje byantangaje kandi vyanyoheye navyo. Sanga Bwana Yesu asifiwe. Kuri ijya munsi mukuru wa mbere wa Pasika, barasarura nivyo, bagasarura izo orge. Yesu nawe niho yakoze mwaso ya mbere ya kabiri, yakoze mwaso zibiri ico gihe. Kuko mwumvirize rero, muri yo ntuze kalendire yabahaye, yacibahereza Imana ibahereza condition. Mwumvirize condition. Ibabwira ngo imbere yuko musarura, imbere ko mwimbura, mu Kirundi avuga kwimbura. Imbere ko mwimbura, muzobanza kugira gute? Kugenda uburenganzira mwimbure umurima wose. Muzobanza mugende mugira gute? Mukure ko umushuzo, mukure ko bikeye. Yaba mu gihe ca orge, yaba mu gihe ca blé ingano, yaba mu gihe c'amafruit, mubwirizwa imbere ko mwimbura umurima wose. Ni condition, muzobwirizwa kubanza kuzana iki? Umushuzo, mukure ko dukeye. Mutuzane, muduhereze umuherezi mukuru. Mutumuhaye azoshaza atumijagire, atumijagire imbere ya sanduku, hanyuma imbere y'Imana. Hama aje kutumishagira, jewe Imana nzomuhakora bweti yes. Genda babwire rero bagire gute? Bimbure ibisigaye mu murima vyose. Ibi bintu tubibona muri yo kalendari, tukabibona muri ico kirangamisi, ariko ndeka ndababwiriza ukuri ngene vyagenze. Ubwa mbere, haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Iyo tuvuga orge, Imana ishimwe, byahuriranye n'iki? Nukuzuka mu bisanzwe mu byo Yesu yakoze nawe. Iyo mwaso, ukuzuka kw'iki? Kwabera bo mw'Isezerano rya kera. Ijambo ry'Imana ntirivuga bose, rivuga ngo boku, ngo benshi bo mw'Isezerano rya kera, ngo baragize gute? Barazutse. Nukuvuga ko musome ngahantu basi kugira ngo mwakwanye gato muzamukoze. Abo turi kumwe muvuge muti amina. Abo turi kumwe gushika kuri aha tugeze muvuge muti amina. Matayo 27 mwihute 52-53 mudusomere kandi ubishoboye soma mu gifaransa. Ikirundi muraza gusoma Matayo 27 guhera ku 52 gushaka ku 53 mudusomere twumve. Iyi principe muyumvirize kuko hari ibintu ushaka dukura mu by'ukuri, duhishurirwe ibi kandi bizodufasha muri ubuzima bwo kwezwa by'ukuri. Matthieu 27, 52-53. Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup d'autres personnes les virent. Imana ishimwe. Imva ziruguruka imivyimba myinshi, apana yose yabera. Akariko niko shaka musurinya. Yabera bari basinziriye irazugwa ibaze. Mwumvirize, hari habera bo mw'Isezerano rya kera. Ubu aratanguye iki? Ya principe rero y'iki? Mu kwimbura. Abwiza kubaza kwimbura iki? Premise. Abaza gukura ku mushuzo. Hanyuma hakacasubira ibisigaye vy'iki? Vy'umurima. Ku munsi wa Pasika imaze kuvuka, amaze kuzuka rero, premise ya mbere yabaye nde? Soma Abakolosayi igice ca mbere. Ni Yesu niwe yabanje kuzuka, niwe yabaye premise y'iki? Y'ukwimbura kwa mbere, y'ukuzuka kwa mbere. Nuyo yatanguye ngo Yesu niwe yatanguriye abazuka bose. Bwana Yesu asifiwe. Abakabiri rero babaye ngo les saints de l'Ancien Testament. Iyo tuvuze rero orge muri iki? Muri ya kalendariya, muri cya kirangamisi c'Abanyisirayeli, bigereranywa n'abera bo mw'Isezerano rya kera. Apana bose ngo bakenaho nyene, ngo beaucoup, pas tous les saints. Beaucoup, benshi. Nukuvuga ngo abandi nabo basigaye mu Isezerano rya kera bagisinziriye. Nzobabwira muri Apocalypse turiko turavyiga mubone igihe bazozuka. Naho muzobona ngene bazozuka nabo. Abo turi kumwe muti amina. Moisson égale résurrection. Égale kuzuka. Yesu azukanye azuzu bwa mbere premise. Akurikije ya principe nyene. De premise. Abashaka kuyisomye principe mwaza kuyisoma Balewi mu vyandike. Abalewi 23 umurongo w'10. Niho yabaye condition. Imbere ko mwimbura muzobanze muzane mushuzo d'abord. Abariko tuko twakurikirana muvuge muti amina. Wapi izo amen ni heyi. Abo turi kumwe muvuge muti amina.
urumva uwo n'umwimbu wa mbere ujanye zari mu wasozi 3 yavuze muri kalendriye imyimbu 3 wiki wa orge wa kabiri w'ingano wa gatatu w'ivyamwa kandi ivyo byagenda biba mu gihe gitandukanye iya mbere rero wewe arayishikije kandi sa nihuye na pasika nyuma nyene pasika kubera iki niwe yatanga kuzuka premise umushuzo hacakurikira bera mu isezerano rya kera iyimbura rya kabiri rero nukuvuga ngo by'ingano ingano ijambo ry'Imana ryo karavuga ingano musome Matayo 13 riko rivuga abera bo mu isezerano shasha bizeye Yesu muvuge muti amina bageranya n'ingano ivre nayo ikageranya n'abantu bari mu ishengero mugabo batizeye nukuvuga ngo Bwana Yesu asifiwe iyimbura rya kabiri rijana nande muvuge muti amina iyimbura rya kabiri rigiye kuba mu minsi hazotangura nde rero hazotangura les saints de la nouvelle alliance du nouvel testament abera bo mu isezerano rishasha iyambura rya mbere ryarabaye rihuye na ya kalendriye iryo Yesu yarikoze niwe yatanguye hanyuma hacakurikira abera benshi bo mu isezerano rya kera ubu iyimbura rya mbere yaheze iyimbura rya kabiri niryo giye kuba vuba uzotangura umushuzo muri uwo murima rero niki niwe bita umugeni wa Kristo niwe azogenda mugabo hazosigara abandi bize Kristo mugabo batiteguye naho tuzokwiga Bwana Yesu asifiwe iyimbura rya gatatu iya kabiri reka ndareke ko no ihagarako gatoyi nzogarako gatoyi iya gatatu nayo iyimbura rya gatatu ryari ryajanye n'ivyamwa ryari ryaba ku minsi y'amatarabe nakuro muvuge muti amina ryayimbura rya gatatu rizoba ku munsi w'iki w'insago ryaba muri kalendriye ku munsi w'insago Yesu haleluya azorikora mwumvirize tuzobisoma mwumve ngo kuri generation kurunganwe rwa nyuma rw'abanyisirayeli nukuvuga iki n'amayimbura 3 irya mbere Yesu niwe ritanguye hacakurikira ngo abera mu isezerano rya kera iyimbura rya kabiri ry'ingano hazotangura umugeni wa Kristo hama hazoca hasubira Bwana Yesu asifiwe abari baramwizeye mugabo batari biteguye abakobwa batanu bijuju b'incabwenge ab'incabwenge niwe bazogenda niwe mugeni wa Kristo batanu bijuju basigare muzora tuzoca dusoma ryari nabo bazozuka kandi tuzabona nabo bashitse mu ijuru mwumvirize tuzabona bashitse hehe mu ijuru iyimbura rya gatatu ngo ni rya generation ya nyuma y'abande tuzobisoma y'abanyisirayeli abazotangura mwumvirize abazotangura nabo umushuzo kuri iyo generation y'abanyisirayeli ni bya bihumbi 144 tuzobabona bari ngaha mwisi tubabone bashitse no mu ijuru hari ikintu ngenda babwire shengero muvyumvirize ijuru ku muntu wese ashaka kuzoba Yerusalemu sha turekena Yerusalemu sha ku muntu wese ashaka kuzoba kuganzanya na Kristo imyaka 1000 ngaha ku isi twavuye mu ijuru umuntu ashaka kuzoganzanya na Kristo ijuru ni passage obligé nta nubwo azoganzanya na Kristo mu myaka 1000 ataciye mu ijuru ntibibaho ivyo nzobibereka baba abera bo mu isezerano rya kera bose bazoza gucayo baba ishengero rya Kristo muvuge muti amina kuko ishengero rya Kristo rimwe babiri ririmo umugeni wa Kristo rikabamo n'umubiri wa Kristo somera Rome 5 mwihangane Rome 5:14 Rome 5:14 mwumvirize Rome 5:14 mwumve ivyo bavugaho hano haleluya isarura rya kabiri mwe muravyandika makayi yanyu muraza kubisoma rihuye n'abaera bo mu isezerano rishasha premise abitesanika ba mbere igice ca 4 umurongo 15 gushaka ku 18 undondere mu baroma mugabo mwebwe mwandike makayi yanyu muraza kwasoma isarura rya gatatu ni urunganwe rwa nyuma rwo muri Isirayeli Bwana Yesu asifiwe abazorutangurira umushuzo wago nawo abazotangura ubwa mbere ni bya bihumbi 144 musome Apocalypse 14:1-3 hama hasigaye nzobereka ingene tuzobabona bose bashitse mu ijuru bose bashitse mu ijuru mwumvirize munyumvirize ndazi yuko ibi bintu ntituvyigi twakuze tutanavyiga haleluya Bwana Yesu asifiwe ndabivuze twaregeje ku mwanya mbabariye nta kundi n'imyanya twaronse ikwiriye ntavyo tugeze tumenya ndabizi
baba aba bantu abera hazoba amazuka abiri. Mugire gutya, amazuka abiri gusa, izuka ry'abera n'izuka ry'abatera, izuka ry'abakiranutsi n'izuka ry'abagize gute, ry'abatizeye. Mwumvirize rero, mwizuka ry'abakiranutsi harimo amazuka ndwi, amazuka indwi. Ivyo nzo bibasomera mu byumve. Izuka rya mbere ryatangwe na Yesu, irya kabiri abera benshi bo mu isezerano rya kera, izuka rya gatatu bazoba ari umugeni wa Kristo, bamwe bapfuye bizeye bazobanza kuzuka, natwe duhindure tumusanganira. Izuka rya kane, Bwana Yesu asifiwe, muzobona muri benshi bazoba basigaye babakobwa batanu b'ijuju mw'ishengero, hari abazozuka nabo ngo tuzobona ngo baza mw'ijuru, badusanga mw'ijuru juste mu minsi ya mbere, ngo iminsi ijya myaka ndwi y'umubabaro itanguye, ngo bazoshobora dusangayo. Izuka rya gatanu rizoba ribaye kuri barya 144 by'abanyisirayeli, bacha dusangayo nabo. Izuka rya gatandatu, muvuge muti amina. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ngo hazoba marayika, Imana ishimwe. Oya, abanyisirayeli bandi benshi ngo bazoba basigaye, ngo bazogira ikintu nabo nyene watakahamba hama ngo bapfuye ngo bazuke muri bo hama ngo badusangeyo nabo. Byose zobisoma muzovyumva. Izuka ry'indwi, ngo marayika azogira akubita finale rero ya myaka ndwi y'ububabaro igira ihere, wazozunguruka ku isi hose ngo avuga ubutumwa bwiza, avuga ubutumwa bwiza, avuga ubutumwa bwiza, avuga ubutumwa, ngo abantu benshi ngo bazokwizera, ngo be nukuri ngo inifure innombrable, ngo tudashobora guharura, ngo bazokwizera, ngo nabo ngo bace badusanga mw'ijuru. Hageze ko tugaruka, tuzogaruka tugarukanye na bose. Nukuri narumiwe, naratangaye. Bwana Yesu asifiwe. Nsanga muri Yesu nako mu myaka 1000 tuganzanya nande na Kristo, nta muntu ataciye mw'ijuru azoganzanya na Kristo. Ndiko ndavuga kuganzanya, munyumvirize neza, kuko biratandukanye. Aho tuzobona n'abandi bantu bazobaye mugabo batigeze batazoganzanya na Kristo. Muvuge muti amina, muvuge muti amina. Mbe murazi imyaka 1000 yari ikisobanura. Yesu ngo azoba yubatse ngaha ku isi, wazoba yubatse wenyene ngo nibazo kuyubakira, ngo iyi si ngo ayubake, mugabo ngo ntaho bizabihuriye n'igisagara cacu cyo mw'ijuru ngere kizoba gisa, ngo ntaho bihuriye no mw'ijuru ngene hasa, mugabo ngo azocubaka wenyene ngo aciyubakire final. Artire ngo azohabwa gutwara ibihugu na Heroje, ngo bamwe bazotwara 5 abandi batware 10, bazotwara bingahe? Ba chef de zone nabo n'abanyumba komye. Bwana Yesu asifiwe. Ibi rero tubaza ngo ni imigani rero. Bwana Yesu asifiwe. Bizoba muvuge muti amina. Rero cyane ko ndagomba kuvuga ngaha n'iki bantu b'Imana. Haleluya. Musomera ngaho, somera kugira mpetse. Somera kugira mpetse uzobukotse. Ariko aya majambo twayasoma nyene. Somera Rome 5:14. Avuga ngo ariko uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwaganza n'abatakoze icaha gisa n'igicumuro ca Adamu, yari igishushanyo c'uwagiraze. Ariko ingabire y'Imana ntimera nka ca gicumuro, kuko igicumuro cumwe catumye abenshi bapfa. Ubuntu bw'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umuntu umwe Yesu Kristo byarushirije gusaguka kuri benshi. Yes. Ahashatse kubona ko bavuze Adamu wa mbere ko yari igishushanyo cha Adamu wa kabiri azoza Yesu. Mwumvirize rero ico nshatse kuvuga. Ngenda kabacishe ko nirukanga. Aba bantu batatu duvuze, nagenda babwira ishengero rya Kristo ni bande, abazogira ubugeni na Kristo, épouse ico twita umugeni wande wa Kristo. Ndagacishe ko nirukanga azogaruka ko kwa kane. Umugeni wa Kristo n'uyu. Nta nubizi ko tuzoshikayo. Twibwira ngo je tuzoshika, nta nubizi reka ndabivuge. Umugeni wa Kristo n'uyu. Aba Kristo barya bera, abera benshi umusaza rya kera. Aba kabiri, abera mw'Isezerano rishasha, ariwe mugeni wa Kristo azobagiye. Sasa azoba muri iyo groupe y'umugeni wa Kristo. Hazoba harimo ababiteguye 5 b'abakobwa 5 b'incabwenge. Uwa gatatu azoba harimo les 144 144 by'abanyisirayeli. Iyo migwi itatu niyo mwumvirize izo bikoze umugwi bita ngo umugeni wande wa Kristo. Abandi ngo ni frère innombrable kandi ngo ni bande ngo ni invité, umu invité.
mu bugeni habwiza kubaho umuyimvite. Mwumvirize, hazoza abayimvite, ari abantu turi kumwe ngaha mu ishengero bazosigara mugabo bazoba bayimvite muri bwa bukwe. Mwumvirize, nico gituma bobo baraharuye. Umugeni wa Kristo araharuye. Ngenda bacange ndazi ko mutari bwavyumva, ariko mugende mu birondere mwumve. Bavuze murabe hano muvuge mutiyamira. Mureke kuraba bagenda baja kurabo ntaco. Nazo turajeje. Bavuze abera benshi bo mw'Isezerano rya kera. Muzosanga muri Bible aribo bita ibinyabwingo bine. Bijya buyabuzima mubona bine. Bijya si ibinyabuzima biryo bimeze gutya bine. No, bijya bisigura barya bera bo mw'Isezerano rya kera bazukanye na Kristo. Hanyuma batanu abakobwa batanu b'incabwenge. Babandi abera bo mw'Isezerano rishasha bazoba bajanye na Kristo. Bazogenda igihe Yesu azotwara ishengero. Barya muvuge mutiyamira. Babita abatama 24. Sabatama 24 bicaye gutya. Babandi bera bo muri generation ya nyuma y'Abanyisirayeli babita abambere, babita 144. Nukuvuga ngo abera bo mw'Isezerano rya kera bazukanye na Kristo aribo binyabwingo bine. Umugeni abo mw'Isezerano rishasha abera mw'Isezerano rishasha jewe namwe tuzoba twiteguye. Abatama 24 nabo batama 20 nibo bita abatama 24. Abazoba biteguye muri generation ya nyuma y'Isirayeli nibo bita 144. Murumva ijambo ry'Imana. Imana ngene yabikoze. Umugeni wiwe uzoba ari muri groupe y'umugeni wiwe, uzoba ari mu mugwi wo yita épouse wiwe, bose baraharuye bari limite. Ibinyabwingo bine abera mu Isezerano rya kera bazukanye na Kristo bwa mbere. Apana bose boku. Twebwe tuzogenda muri arevemo tugatwagwa. Yarashitse mu ijuru Yohani asanga nitwe twitwa abatama 24. Abera bo muri generation yanyu mu rugano rwanyu rw'Abanyisirayeli 140. Iyo migwi uko ari 3 niyo ikoze ico bita umugeni wande wa Kristo. Mwumve rero kuri twebwe ikituraba ni abera bo mw'Isezerano rishasha. Ni ico kituraba. Harimo n'umugwi wa Munyisirayeli bamwe. Ni ico kituraba twebwe. Mugabo Imana dusaba iki? Muvuge mutiyamira. Mwebwe mwicaye ngaha Imana dusaba iki? Twebwe abari mu ishengero nibi twasomye ngaha mwumve. Nibijya maze imisi nanabivuga. Adamu wa mbere yari gishushanyo cyane cha Adamu wa kabiri azoza. Imana yari izi ko Adamu wa mbere azonanirwa. Adamu wa kabiri araje. Nukuvuga ngo umugeni wiwe rero Adamu wa mbere umugeni wiwe yavuye hehe? Mu mubiri. Nukuvuga umubiri wa Adamu wa mbere havuyemo umugeni wiwe ari we yitwa Eva. Muvuge mutiyamira. Adamu wa kabiri umusoda w'umuroma aje kamucumita ngaha hasesetse amaraso. Ayo maraso yasesetse hari kugira ngo havuke mu mubiri wa Kristo havuke iki? Umugeni. Mwumvirize, umugeni umubiri wa Kristo niryo shengero. Muvuga mutiyamira. Umubiri wa Kristo wose niryo shengero. Turi kumwe? Umubiri wa Kristo wose niryo mugabo mu mubiri wa Kristo, haleluya, ari ryo shengero nyene haca havamwo iki? Umugeni. Umugeni si shengero ryose. Aho nimba umugeni ari shengero ryose nta majambo buri munsi bokuriko baravuga yuko twokwitegura. Amajambo atwexhorta adutera intege kugira ngo twitegure. Ayo majambo niyo bakenewe. Nimba ishengero ryose arizogenda si bikenewe ko biriko baratwexhorta. Je munsomere ijambo cyo turiherezako mumbwire igituma Yesu arivuga. Si twese hariho umugeni muri twebwe. Uwo mugeni nawe Bwana Yesu asifiwe ameze gute? Mwumvirize. Mwakoze kwihangana kandi namwe Yesu abagire neza. Ukwihangana kwanyu Bwana Yesu asifiwe agukomeze. Yohani wa mbere igice cya 2:28. Dusome ningo gapasa muzobukoze. 1 Jean chapitre 2 verset 28. Iri jambo nijya rikuba rikenewe yabishengero ryose ya mugeni wa Kristo. Ishengero nivyo n'umubiri wa Kristo.
ishengero n'umubiri wa Kristo. Ariko umugeni wa Kristo abwirizwa kuva mu ishengero n'abantu bake ni bake. Yesu yarabivuze ngo ni bake bariko aca mu irembo rifunganye. Jean chapitre 28 somera nanone bana bato mugume muri we. Asante. Kugira ngo niyahishurwa tuze dushira ubwoba. Mwumvirize pastor Kasoma. Munyumvirize iri jambo. Ndabasavye amatwi yanyu yose yumvirize iri jambo. Ndasavye amatwi y'umuntu ari ngaha wese yumvirize iri jambo. Kuko iri jambo ni giwawe. Iri jambo ni giwawe. Nanone bana bato mugume muri we. Mumbabarire mvuze iri jambo kubera iki? Kubera maze hariho les principes zimwe y'ama doctrine avikuzimu. Yesu yavuze ngo n'abadayimoni bigisha muzovyumva bizoza bitadiza kubera nivyo bateguye kuva kera. Bavuga ngo wavutse ubwa kabiri ngo bavuye muri Kristo. Niko bavyigisha. Wavutse ubwa kabiri ngo bavuye muri Kristo. Wabayide ngo Yesu ngo kuva ngo wapfiriye abantu bose ngo abantu bose baje muri we. Ngo rero urinze wizera. Ugiye ngo abacungura ngo bose baje muri we. Ngo ariko ngo urinze wizera. Ndabibabwiye mutarana vyumva ngira abazovyumva sinzi. Mumenye ko ari doctrine z'ikinyoma. Zikuzimu z'abadayimoni. Ngo akacava ngo umaze kwizera ngo kavuka ubwa kabiri ngo kujya ko umugore yabavyaye ngo abavutse ngo bavuye muri Kristo waca yidegemvya. Mwumvise ijambo ry'Imana rivuze abantu mwe rishatse kudutegura hakiri kare muvuge muti amina. None bana bato mugume muri we ndani bakia ndani kugira ngo kuko ayo majambo bavuga no kugira ngo umuntu ntiyitegure igende ko yishakiye ntugende ko Kristo avuga uko ashaka kugira ngo niyahishurwa tuze dushire ubwoba ntidutetegwe imbere yiwe ahazozira. Abumvise ijambo bakaryakira muvuge muti amina. Mumukomere n'amashu warivutse. Mumwongera yandi menshi warivutse. Ikibazo mfise rero iri jambo ryavugiwe iki? Nukugira ngo rigire iki? Ririko rikizorota kugira ngo murabe mugume muri we kugira umunsi azoza pe muzotetegwe. Muraza gusoma mu Gifaransa rivuga neza. Hano nindi mushaka no bahano muri some naryo Bwana Yesu asifiwe. Cyane muraza kurisoma, muraza gusoma Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 16. Aho nigihe Imana yari kiravuga gutya. Mwumvize n'ijambo musanzwe muzi mwese. Apocalypse chapitre 3 igice cya 3:14-16 havuga gute? Havuga gutya ngo kubera utagize gute? Utashushe kandi kubera udakanye kandi udashushe ukaba umeze gute? Urakazi yazi la tiédeur spirituelle uri akamuvuguvugu sivyo? Uko muvuguvugu manake mushushe kandi mwonzogira gute? Munyumvirize iri shengero umviriza iri jambo Yesu yari karibwira ishengero ntiyari kiribwira abapagani batizera yari karibwira ishengero. Nuvuga ko mu ishengero harimo Bwana Yesu asifiwe abameze neza haleluya abahagaze neza mugabo akaba arimo n'abagize gute n'abavuguvugu bagize gute badashushe kandi bari hagati utuzuyazi. Niyo migwi harimo abahagaze neza niwe mugeni wa Kristo Bwana Yesu asifiwe. Hakaca habamwo n'abande utuzuyazi. Iri jambo reka ribwira ishengero rikibwira abadakijijwe. Acara abantu rero ngo mugire gute? Mwaca musoma rero ivyo babwiye. Ibi nivyo bituma turiko turitegura jewe nawe. Mwakoze kwirinda. Igituma mwahagaze ngaha ndazi ko atari vy'ubusa. Ushaka wundi nawe araza gusoma Apocalypse 19 verset 7 à 9. Pasa yewe dusomere cyo duhereza ko. Heza Apocalypse 19 7 à 9. Bisigaye tuzoibandanya next time. Tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse umugeni wiwe ariteguye. Umugeni wiwe ariteguye. Ngo umugeni ngo banezerwe bahimbagwe kuko ubukwe bwa wa mwagazi buragize gute? Ngo none umugeni wiwe yagize gute? Murumva umugeni wiwe ubugeni ntibuzoba umugeni wa Kristo atagize gute? Hari ico kwitegura. Reka ndabaza ikibazo rero turangije rero kwitegura ryari? Today
umutwe nyene ngaho uriko avuga ko twacerewe twatevye. Mwagize neza ntimwagiriye neza jewe mwigiriye neza. Yes, umuntu atwaye iri jambo. Kwitegura uyu mugeni yitegura ryari? Uno musi ni wewe ni jewe. Umugeni wa Kristo n'abantu bazoba bariteguye. Ni murabe igihe Imana izorungika umumarayika ngo bagende bamuzane ngo tunezerwe. Muri umunezero bazabafise duhimbagwe. Mwumvirize umunezero uri mwijuru. Iyo umugeni iyo witeguye naje nkaba niteguye. Mwumvirize umunezero uba mwijuru. Haleluya. Kandi ngo nico kintu conyane kizoshitura Imana kigaca kivuga ngo umugeni wanje yiteguye genda mumuzane rero. Nico kigiye kwitegura gutuma bantu b'Imana Yesu aza nako data atuma abaza kudutora tugasanganira umwami wacu mu gicu kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama ushitse. Umugeni wiwe yiteguye. Iyi niyo sinyare yonyene izotuma umugeni wiwe yiteguye. Niyo yonyene izotuma data avuza inzamba, apana inzamba y'umumarayika, inzamba ya data. Muze gusoma neza. Izotuma jewe nawe tuva muri iyi si y'ingorane, isi y'amarushwa, isi ituruhije. Nubu ushobora kugenda wuzuye umutima uburuhe, ushobora kugenda ugiye mu buruhe, ushobora kugenda ugiye mu ngorane, ejo uzohura nazo. Ivyo ubamwo nivyo gusa ingorane. Iyi si naho ugira ngo uranezera umwanya muto, umwanya wundi usanga haje ikikubabaza. Yewe iyi si ntiyifuza ko turyoherwa, iyi si ntiyifuza umunezero. Ariko mwumvirize mugeni wa Kristo, witegure umesuze impuzu zawe amaraso y'umwagazi. Mugende uko mwemuyera yifuza, ntimukifuza ivyo si yifuza. Ntimukarongorwe n'imibiri yanyu, murongorwe n'ivyo mwemuyera yifuza. Mugende mwera nkuko so wanyu yera wo mwijuru yera. Reka nababwiza ukuri twahawe mpwemu yera. Uwo mpwemu yera akorera muri twebwe ibikorwa vyera. Ivyo nivyo bituma twitwa abera ba data, twitwa abera. Kandi ivyo nivyo bigiye gutuma jewe namwe tugenda mu bikorwa vyo kugororoka birange muri mwebwe. Mugende nk'abana b'ijuru, ntimugende nk'abana b'iyisi. Ntimukishushanye ivy'isi yifuza, ivy'imibiri yanyu ishaka ntimuyemerere. Reka abantu b'Imana ivyo data yifuza mubishire mu ngiro. Tugende nk'abera bo mwijuru. Imana ibaha umugisha, Imana ibakomeze. Ndazi ko Kristo aje gutora ishengero. Maranatha, mubarikiwe sana. Mwami turagushimiye kuri Imana igira neza. Ushigwe hejuru mu mitima yacu. Uduhe muri iyi minsi kwitegura nkuko wifuza. Reka ijambo ryawe nkuko wavuze ritweze. Tugende nk'abera. Wakoze kubihanganye. Ubahe kwiyumvira kuri aya majambo, bagende nk'abawe vy'ukuri. Ntitugende nk'ibijuju. Uyu munsi ntuzodushike ko giturumbuka. Ntituzokubitirwe surprise. Ariko mwami, duhore twiyumvira ku buzima waduhaye. Duhore twiyumvira kuri wewe. Duhore tugenda nk'abawe. Tugwana ishaka ryo kugwana ibikorwa vyiza abakwizeye ukorera muri bo. Tugwana ishaka ryo kugwanira ukwizera abera bahawe. Ntitwemere gutsindwa. Imibiri yacu ishidufata tuyibwire ngo hinduka ubusa. Tuyicecekeshe, tuhindukire, tuyifate, tuyihindura ubusa. Tuyihindura imija yacu. Ntituyumvire ariko itwumvire. Umuntu wacu w'imbere ico yakiriye, umubiri wacu abari co wemera. Maze data tugende tukumvira, tuyoborwa nawe. Dukore ivyo wifuza, ntidukore ivyo isi yifuza. Iyi minsi wigisha abana bawe, wigisha abakwizeye yuko ariyo minsi dukwiye kwitegura vy'ukuri. Dukwiye kugenda nk'abawe. Bigishe, ubahishurire, uduhishurire twese yuko atagihe dusigaje muri iyi si. Ugiye kuvuza ya nzamba, wa musi mukuru ni ugiye gukurikira. Bihishurire bose. Turabivuga bamwe bakabivuga nk'ubupfu, bakabifata nk'ubupfupfu. Ariko mwami, hishurira abana bawe ico tubikiwe iwacu. Umunezero tubikiwe,
ntihagire n'umwe azowuhomba. Ntituzobe muri ba maratiri, ntituzobe turi bamwe bazosigara ngaha, ba maratiri bazosigara baricungura, bazoba bacunguwe, bazoza mugabo ari uko mwami Yesu, les martyrs de l'Elevi, batanze ubuzima bwabo kugira ngo mwami wo mw'ijuru bashobore kubona ngene badusanga mw'ijuru. Kirira neza, wishuriye buri muntu ibigiye kuba, iyi si ngene igiye gucafura, ngene kumera nabi, ngene igiye kwandura, ngene igiye kuza irusha, ngene igiye kuza mwami n'ivyo twaziga nabikeyi twaronka, nabikeyi mwami yuko batagiye kubironka batahimbaje Satani, badahimbaje umwami w'isi. Ubibahishurire mwami yuko ari ibihe bitoroshe bigiye kuza. Utugirire neza, uturinde mwami ibyoza bitubwira ko twogira ubwoba kuko dufise mu kiganza cawe, kandi nta n'umwe dukurayo Yesu, kuko twashizweyo na data. Urakoze mwami, abagiye kuva ngaho bane nabo bafise mu kiganza cawe, aho tugiye gutaha muri izi nzu, muri imihana wadutije kubamo muri iyi si, tugende twiyumvira yuko dufise iwacu mw'ijuru naho, aho mwami waduteguriye, kandi ugiye kuza kudutora vuba kugira udutware. Yesu, hishurira buri muntu, hishurira buri muntu mwami, ubushobozi bwakuzuye mu bapfuye bukorere muri twebwe, tugende tumatanye no kwizera no gukora ivyera abagororotsi bahamagariwe gukora. Ubikorera muri twebwe nivyo, ariko reka tukwemerere. Urinde abana bawe gutsindwa n'uburiganya bw'isi, utuntu duto duto twakameremere ku mubiri mwami, tutwigiza kure yawe, tuzotuma wa munsi nk'uko bivuze uzosanga tukamaramara bigatuma twigirwa kure yawe. Uturinde mwami, natwe tuhe gushira amanga, uduhe gushira amanga, tutubwire yuko tutabereye mu buzima bwacu, tuvyange tugende uko bibereye abawe. Urakoze mwami Yesu. Umuntu wese ari ngaha n'uwadukurikiranye, waravuze ngo uzo kwitaho ivyawe nawe uzo kwitaho ivyiwe. Ndasengeye umuntu wese ari ngaha mwami, umukingurire imiryango, abwira ubutumwa mwami Yesu, benshi bakizwe, babohoke, abarushe baruhuke, bakumenye, umukoreshe mwami, maze ntihakabura uburyarya, ntihagire mwami ubura ivyarya, uhezagire imirimo y'amaboko yabo, abatabifise ivyo bakora mwami ubagirire neza, babironke mwami Yesu. Muri iyi minsi turindiye ngaha mw'isi, ubagirire neza, ubarinde ikibi n'igisa n'ikibi mw'izina rya Yesu. Ubarinde mwami babigisha b'ibinyoma bashaka gukuramo ngo n'abizeye n'abatoranijwe. Ukomere mu mitima yacu, usazigwe indava, ushigwe hejuru mu miryango yacu, mu gihugu cacu, mw'ishengero, ubu nihe bidazoshira, ni mw'izina ryawe Yesu Kristo, amen.